twagira tubabwire rero ukuntu ibintu twabisanze hano hantu aha mu ntara ya Rutana muri komine ya Rutana nyene. Muri komine ya Rutana twarashoboye gufurura ibinogo, mugabo ivyo binogo twafuruye mu binogo bitatu niho twasanze haratawemwo abantu bishwe ikivunga. Twarafuruye kandi ibinogo muri Gitanga kw'ikomine, muri Gitanga, Ibigina n'ahandi bita mu Gakwende. Cyangwa ko muri Gitanga naho nyene twashoboye gufurura ibinogo bitatu, ariko aho ndabwiye twafuruye ibinogo ni byinshi cyane, ni nka echantiyo turiko turababwira. Ahandi twashoboye gufurura ibinogo ni muri Giharo, twarasanze ikinogo kimwe. Ico kinogo rero cyo muri Giharo ni kinogo giteye ubwoba, novuga giteye ubwoba kubera ibyahabereye, kuko ico kinogo cyatawemwo abagore n'abana bafashwe bari bahunze, baca barabagarukana, baca barabica, baca baterera muri ico kinogo. Tugifuruye twasanzemo harimo n'udusahani bari bahunganye, murumva ko biteye ubwoba. Ahandi twashoboye gusanga ikinogo ni muri Mpinga Kayove, aho abakozi ba komine bishwe baca batabwa imbere y'umuryango wa komine nyene. Abakozi bose b'abahutu ico gihe bakora muri komine Mpinga kw'ikomine barishwe, hasigara umwe nawe nyene baramutoteje bikomeye, gushika n'ubu n'umubiri wiwe uracariko inkovu zikomeye ziboneka ukuntu bamutotereje ubuzima. Turababwira ivyabaye, twarashitse mu makomine yose muri Musongati twaragiyeyo, ariko twagira tubabwire cyane cyane ibintu twabonye biteye ubwoba ni ibintu byabereye muri komine ya Bukemba. Komine ya Bukemba ni komine yababaye kurusha izindi zose, kubera iyo komine mu 1972 nivyo abantu barafashwe baricwa, ariko mu 1973 abaduhaye amakuru baratubwiye yuko habaye igitero cy'abantu bari bahungiye hanze, baje bazana n'agashafu ngo bivune, baza bazana imipanga. Abo bantu bamaze kuza ntibateye intambuko zibiri, abajejwe kwivuna abansi baciye babafata, hanyuma bose barabishe. Mugara bamaze kubica, nukuvuga yuko ico gihe baciye bashwara komine Bukemba, nukuvuga n'isazi yaraturiwe. Baciye barengera mu mazu baraturira, abantu baricwa. Tubabwire yuko abantu bishwe bidasanzwe. Abishwe hari ahantu bita Muramarugwe, ahantu hari furu bashuhirizamwo ishwagara. Aha hantu rero haratuririwe abantu benshi badashobora guharurika, ku buryo bw'uko n'amagufa y'abahiciye y'abahatuririwe yakuweho mu bikorwa rusange. Abayikoreye bayajana kuyata mu ruzi Musasa, nivyo batubariye. Aho kandi muri Bukemba ikindi kintu cyaduteye ubwoba tutari bwigere tubona ahantu na hamwe mu Burundi, nuko abagore bafise abana barambuwe abana babo, abagore bonsa abana barabotsa mu maziko muri iyo furu, bahereza abanyina babo ngo barya abana. Ico rero cyari kibabaje cyane gose. Hanyuma aho hantu nyene nuko abantu benshi begeranijwe mu mazu baturirirwamo, byari ibintu bibabaje cyane gose. Aha muri Bukemba rero turababwira nukuvuga yuko imisozi yose ya Bukemba nta musozi n'umwe utababaye, mugabo hariho n'ikintu gikomeye yuko aha muri Bukemba abava mu mugamba baciye bamanuka baza gusahura imbuto zari zaratewe zeze, baciye baza gusarura, hanyuma baca bikoreza abahutu bavanye hariya batari barishwe, barabikoreza babajaniye. Nuko rero baciye batera abantu, nuko gutera abantu gushasha, bazanye abantu gutera abantu gushasha, kuko abaho bose bari bahunze. Aho gutera abantu gushasha nukuvuga ngaha mu mapeyizana nayo ngaha muri Gihofi baciye bazana gushiramwo abantu b'Abanyarwanda. Ayo mapeyizana nayo bamwe bari bazanye gushiramwo bavuye mu Kayanza, mugakora bose atanu yari ahasigaye bateyemwo bashasha. Intara rero yababaye cyane gose ngaha muri Bukemba. Ahandi naho hababaye ni muri Gitanga, twaje tuvuye ko muri Gitanga naho nyene byahakorewe atari byiza na gatonya, kuko muri Gitanga hari aho bita ku Muhatire bahayise kubera aho hantu nukuvuga uhageze ntiuharengana, barahiciye abantu benshi cyane gose. Aha ivyo tuhava tubereka n'akantu gatonya cyane, kuko abantu benshi bishwe
batawe mu nzuzi za Musasa, Mutsindozi, Muyovozi, niyo bagiye barabata. Muca mwumva yuko n'abaturiwe abatawe mu nzuzi ivyo tubereka ni nk'ikimenyetso gusa, hapfuye abantu benshi cyane. uko kuri kuriko kurashirwa ahabona nukuri kutajaniranya, nukuri kuzira ikivunga, mu ntumbero yuko umwe wese yemanga ku gatwe kiwe ivyo yakoze, kugira ngo nk'uko bivugwa mu Kirundi umwana w'imbeba ntazire urwango rwa nyina. Noneho twibutsa ko n'uwo bafise ico yiyagiriza agira ikigongwe mu gihe yemanza amabi yakoze kandi akanasaba imbabazi nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya 61 y'ibwirizwa ishiraho umugwi severe. Inama nshingamateka irasubiye gusaba leta ko yobandanya ishigikira ibikorwa vy'umugwi severe mu kuburonsa uburyo bwose bukenewe mu kurangura imirimo yawo. Inama nshingamateka irashigikiye leta mu gikorwa cyo gushira mu ngiro ibisabwa n'umugwi severe mu cegeranyo cawo uheruka gushikiriza inama nshingamateka na nyungamateka kw'igenekerezo rya 20 Kigarama 2022 hamwe na leta nyene kw'igenekerezo rya 22 Ruhuma 2022. Inama nshingamateka irasubiye gushimira abo bose baterereye agacumu ubu. Turasabye n'abandi ko bongira nk'abandi mu gufata mu mugongo umuseveri. Kubwayo inama nshingamateka ntacyo itazokora mu gushigikira ibikorwa byo mu museveri gushika urangije imirimo yose wajejwe n'igihugu.